Twuzure na bose. Ikiganiro c'amahoro n'umubano mwiza mu bantu mutegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Amahoro kubana mu mahoro birashoboka. Nshuti mugenzi mukunzi washimye guteramana natwe kuri no mugoroba ndaguhaye mwiriwe ndakwifuriza amahoro y'Imana. Kaje kandi mu kiganiro twuzure na bose, kiganiro c'amahoro n'umubano mwiza mu bantu mutegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi ugitunganijwe na Samuel Nsabimbona. Kuri no mugoroba turacateramiye muri ya ntara ya Rutana tumazemwe iminsi, ni muri komine ya Gitanga, zone Kinzanza, ku musozi wa Kinzanza nyene, aho twahuriye na bamwe mu bashinga ntahe n'abarongoye imitumba yo muri iyo komine. Turiko turaganira ku bijanye no kuvugana ukuri no kurekuriranira. Mu bice biheruka baratubwiye yuko ukuvugana ukuri bishobora gufasha kugira ngo abantu babe abidegemvya, ntihagire uwuzira icaha atakoze. Kandi mu gice giheruka rero batubariye yuko ubutungane nabwo nyene bukwiye gukora, ngo ariko ngo ntibukore nk'ubutungane bwo guhana gusa, ngo umuntu ngo agashobora kugirirwa imbabazi, hagashigwa imbere imbabazi. Ariko kandi baranavuze yuko bitoba vyiza ko haba ikigongwe c'ikivunga, ngo umuntu wese yobanza akamenya ikibi yakoze, akerekwa n'ingero byari bikwiranye, maze hakabaho ingabanyakibi mu ntumbero yo kugira ngo abantu tubane mu mahoro. Reka rero imbere yuko dushishikara ivy'ico kiganiro, mu gice ca nyuma caco tubanze ducishemwo ako karirimbo. Yemwe bakundwa b'Imana mukiri hano muri isi, twazigawe kubw'umugambi uhora Imana dufitiye, kugira ibikorwa vyiwe bigaragarire muri twe, kugira ibikorwa vyiwe bigaragarire muri twe. Yemwe bakundwa b'Imana mukiri hano muri isi, twazigawe kubw'umugambi uhora Imana dufitiye, kugira ibikorwa vyiwe bigaragarire muri twe, kugira ibikorwa vyiwe bigaragarire muri twe. Uriho ushitse umugambi w'Imana, zawe ushitse umugambi w'Imana, bikorwa ushitse umugambi w'Imana. Uriho ushitse umugambi w'Imana, zawe ushitse umugambi w'Imana, bikorwa ushitse umugambi w'Imana. Murakoze cyane baririmbyi kuri ndirimbo yanyu nziza. Imana nibahezagire. Nawe mugenzi washimye guteramana natwe kuri no mugoroba turagukengurukiye. Ikiganiro nitwuzure na bose, abatumire bacu ni babashinga ntahe n'abarongozi b'imitumba bamwe bamwe bo muri komine Gitanga, muri zone ya Kinzanza, ku musozi wa Kinzanza nyene niho twahuriye. Bariko baratubwira kubijanye no kuvugana ukuri no kurekuriranira. Mu gihe ubutungane bushobora gufasha umugwi wo kuvugana ukuri no kurekuriranira, ngo ubwo butungane bunywanisha, ngo ntibwo bwo gusoma amategeko gusa nk'uko umushinga ntahe Gerard abivuga. Nagomba kuvuga nti akeshi iyo abantu basomye igitabo kirimo ingingo gusa. Rero ndakunze kuvuga nti ubutungane burashobora kumviriza abantu bukabona yuko ibyaha bafise
bishobora kuba kwegera karambaraye bagaca bakoresha guhanura badasomye igitabo kuko burya ingingo zose ziri mu gitabo zirahana. Rero kenshi barashobora guharura bakaraba bati urya muntu ikosa yakoze yaryemanze, none ko yaryemanze ntitwoca dusoma igitabo ko dusomye igitabo naho yemeye kiramuhana, bagaca bamutunganiriza bafatiye ku vyumviro vy'imbabazi. Namba yari ku munyoro w'imyaka 5 bagashobora kumupfunga nk'indwi 2 canke bakamuca amanda aho wabutse ati cutaha. Ibyo rero nk'ibyo duca tuvyita ko baba bakoresheje ubutungane bwo kunywanisha kugira ngo uwo muntu niburi asure umuryango batabanje kubwira guhana. Nico gituma twavuga duti ubutungane bwiza bwobamwo abakozi b'Imana, tugaca twifatikiza Bibiliya kuko Bibiliya iravuga neza ko iyo abarongozi bagororotse abantu bose bagenda baremye kandi bagira amahoro. Ntangaruka kandi navuga nti iyo igihugu kirongorwa n'abantu b'abanyakibi abantu bose baca baniha. Ico gituma ubutungane bukwiye kujamwo abantu barimwo abafata ingingo n'abahanura, ko hari ibyo bibiri ibintu bice bigenda neza. Murakoze. Mishinga ntahera ni dasa rafite akabazo. Yego biranye niravuga ngo iyo umuntu hariwe ibyaha byinshi agira urukundo rwinshi, ubwo bo bagira ati umunyororo w'imyaka 40 bakavuga ati turakwejeje, ubwo ntiyoca agira urukundo rwinshi gusumba kuko kwa kuri kubanisha. Ndabona Gerard afite ijambo. Murakoze cyane. Jewe navuze nti iyo ndiko ndavuga ibintu ndakunda kuvuga nibiboneka. Ndafise umuntu ngaha umutumbi wanje yakoze icaha, ico gihe baca bamukubita mu gasho bamucira imyaka 25. Hanyuma n'icubahiro president ashitse mu ntara ya Rutana aca amuha imbabazi ikigongwe amaze y'amezi 2. Kugeza no munsi aciye imbere y'abantu ababwira ati mwese ahubwo byase gatoyi abakora nk'umukozi w'Imana. Kugeza ubu rero ubu hari ibyaha byinshi shinga ni haye kuri byinshi nkuko mwavuze. Nico gituma rero ubu ku mutumba ndamwita umuntu mbwira abantu ati wewe ufise ingorane nk'igende baze naka akubarire uko agashoka ameze cyangwa uko ibyaha bimeze n'ukuntu yahariwe, bishobotse uce wihana utabigura hanwa. Urumva rero uwo muntu je ndamushima cyane kuko ubu mu mutima iwe avuga ati naho byogenda gute ico gihe agishita rifata nabi akagomba kuba amashwana muhira n'umugore akagira gute, turamubwira tuti ubu rero ukabona usubiye mu gasho zambabazi bagira cagihari gihe bitazokunda. Ubu yavuze ati nzorinda mpa ntaswe kurwana n'umugore muhira, ahubwo ntinabona nteyisha budoce mva muhira ntingenda ahantu ntemberera ari mijo naho njamo buriri njyame. Ubu amahoro ari muhiriwe aseseka nk'amazi Deriza aramuzi n'umukwe wabo. Ico gihe rero uwo muntu ubu nukuri kw'Imana ndamushima cyane. Nico gituma mvuga nti hari kugira imbabazi cyane n'umuntu arahaba bari gucaha yabona ko cyo mugiriye nabi agaca avuga ati kuhera no munsi abunge gushinga intahe muri beshi. Murakoze. Gasiyane yari yataritse rutoki. Murakoze cyane. Iyo umuntu yakoze ibintu kenshi byinshi akabyihana ari byinshi ashinga intahe nyinshi nyene, ni kuvuga akizana benshi. Mu gihe rero ubwo butungane ari ubutungane bazokora mu kuri buko bakoresha mu kuri nyene, mu gihe umuntu bazoba muhariye ibyaha byinshi ku by'ukuri hazoboneka n'abakira benshi. Mugabo mu gihe hazobonekana ko yakoze ibyaha byinshi agacanwa kwinshi nyene cyangwa byinshi nyene, usanga ibintu cyabisubira inyuma. Kuvyiza rero kuvuga ko yihanye byinshi akabarirwa kuri byinshi, na bamwe bari hariya ahanye kure biyumvira ibindi vyiyumviro baca baja ku mugaragaro. Nuko murakoze. Ivyo rero ku bwanyu muvuga muti bimwe abantu usanga rimwe na rimwe bavuga bati egome ubutungane bwonywanisha bukababarira, ariko bati hari ibyaha bitobabarirwa. Mwebwe murasangiye icyumviro nabo bavuga bati hari ibyaha bitobabarirwa, canke muvugira muti ibyaha byose byobabarirwa? Gasiyane. Murakoze cyane. Kubera ko uyu mugwe kuvuna kuri no kurekanira washizweho mu gihugu, mu by'ukuri ntavyo guhana byobaho. Hobaho hamaze kuba kugiranira imbabazi, kuba kugiranira imbabazi nyene nabo umuntu bagiriwe yakorewe byinshi cyangwa agakora byinshi, nkumva hamaze kuba imbabazi nyene twese tukoje tuje hamwe twavuga duti imbabazi ubwo butungane buhana nabwo cyo tuvuga duti ubutungane bushira ibintu ku buryo abanyagihugu cyangwa igihugu kigenda gute genda neza. Nuko murakoze. Ndabona Mfasoni Denise yaragabirije kugira icyo yongerako kuri uko ko kuvuga ngo iki cyaha coco nticyogirirwa imbabazi.
ibisanzwe ubutungane bwokora iyo umuntu yagize icyaha gikomeye kugira ngo n'uwagikorewe nawe nyine ahumurizwe. Ego tusubiye inyuma gatoyi, amaraso ya Yesu yarahariye ibyaha byose arabyezade, ariko tugarutse mu by'ibyaha nabyo n'ubutungane bunywanisha abo babashwanye, hoba uburemurutswe bwo guhana icyo cyaha, nk'uwari guhanwa umwaka nk'uko abandi bakivuze agahanwa amezi, akabona ko yari yarakosheje mugabo uburemere bw'icyaha yakoze butaremereye cyane, kuko haje iri jambo ryo kunywanisha abarundi. Umva turi mu kiringo cyo kunywanisha abarundi no kwibagira ibyo twakorewe no guheberanira, ariko icyaha naco gicoca gihebwa burundu, kuko nejo n'undi azocagira ati ndagikoze izomara uko nyene ubutumwa ntuzompana, reka nikora ibyo ngomba. Ho bare guhana bitoyi kugira ngo turinde ejo n'ubundi ntaza kurekare mu caha nk'ico. Hama mbandanije kuco mwagumye muvuga kijanye n'ubutungane buhengama, turi ngaha nk'abarongozi, turi ngaha nk'abacemanza, muga turafasha imitima ya benshi yabo tujejwe ku mitumba kanatsinda, baravuga ngo hatagira uburongozi ngo abantu barahonobera. Rero iyo habonekanye nk'amatati ku mutumba, turiho nk'ababahanura, muga ukaja ku ruhande rw'umwe n'uwundi, mugire babiri bamaze kuronka ababahanura mu ruhande rumwe n'urundi, hakabonekamwo ko babihuriyeko. Hariho ijambo rivuga yuko nta wundi muntu n'umwe ashobora gusambura umwumvikano w'abo bantu. Yandi rero nk'abo bimaze kumera uko, nicyo kindi Gerard yavuga, bashobora ati ko babiri babyumvikanye kampani, mumva ni bwa butungane, muga hari ijambo rivuga ngo muri babiri bo babyumvikaniye nta wundi muntu ashoboye gusambura umwumvikano w'abo bantu. Urumva rero turiho kugira duhanure, bwa butungane nabwo gushagomba kubera bukoresheje amategeko, gushagomba guhana, kandi natwe nko ku mutumba dushobora kurungika ibintu imbere byatunaniye hano turiho nk'abahanuzi mu mpande zibiri zitandukanye, kugira abantu bagume ari umwe, kuko turi ku mutumba abantu bariko barashihana natwe ntibyo tworohera gutwara ba bandi tujejwe, kandi tunakoze ibinyuranye n'ibyo abadutoye. Hari n'ijambo ry'Imana mbari mu ngoma ya Kangari rivuga ngo nimukajye ingurire, kuko se abantu mubikorera ni jewe uhoraho. Tubikora rero twisunze ko turiko turakorera Imana yo mwijuru yadutumye kuganza abantu, kuko batuhari si twebwe, ni Imana yabigombye. Byaje nagira nongere ko tugira Imana. Ego cyane, ndabona Gerard agomba kugira icyo yongerako imbere yo kumbaza akabazo, turi hafi yo gusozera. Ego murakoze cyane. Jewe cyo nagomba kongera ko nagomba kuvuga ntakuye ububasha ku butungane, kuko ivyo byo kuvugana ukuri no kurekuranira tufate ko ari ibintu byabaye mu rugenda bishika mu bihe by'intambara. Mugabo hari ikindi caha umuntu ategura akakigendana iminsi myinshi ugatagikoze. Bene uwo rero yakoze ico caha yateguye atari caturutse ku bihe by'intambara, ubu ndabona ubutungane bwo mukorerako. Mugabo namba bari kumucira nk'imyaka 25 bukarabatireka tumuhe 20 tumukuriye kuri 5, tumwereke ko byari byose ari ubutungane bukinywanisha. Mugabo icaha yakoze ari cagihanwa, kuko hari abaca bategura ibyaha ngo nuko bumvise ari kuvugana no kurekuranira ngo naje bazondekurira ibyaha. Bene ivyo rero bitari mu bihe by'intambara, twiyumvira ko amategeko yo bikorerako uko amategeko yanditse nyene, kugira ngo n'abantu nabo bagire gutinya icaha, kuko burya umuntu wese yashiriweho kugira ngo abeho, kandi ntiyashiriweho kugira ngo yigenze nk'igikoko. Murakoze. Turi ingenzi hamwe n'inyamukira, mw'isi turimo none twiyubare, mw'isi turimo none twiyubare. Turi ihanga ryatoranijwe n'Uhoraho, kandi turi ingenzi hamwe n'inyamukira, mw'isi
turimo none twiyubare iyi si turimo none twiyubare twarandikiwe ubusoda bukomeye muri iyi si turwanya isi n'umubiri na satani muri byose kandi inyuma y'ibyo byose tuzohabwa impera kandi inyuma y'ibyo byose tuzohabwa impera twarandikiwe ubusoda bukomeye muri iyi si turwanya isi n'umubiri na satani muri byose kandi inyuma y'ibyo byose tuzohabwa impera kandi inyuma y'ibyo byose tuzohabwa impera murakoze na mwebwe muriko rero muravuga muti ubutungane bwoba ubunywanisha mugabo bwogaragaza icaha umuntu yakoze muri kwa kuri no kurekuriranira hanyuma bakanarekana ingaruka z'ico caha yari yakoze mugabo kubw'inyungu z'umubano n'amahoro hakabaho kugabanya igihano mbere bishobotse no kukireka mugabo hariho abandi nabo baca biyumvira bati kugira ngo amahoro abeho hobaho ikigongwe c'ikivunga ndabona Kasiyana ciyazunguza umutwe no kuvyemeza canke no kutabishira urakoze cyane ivyigomwe c'ikivunga biragoye kuko tuba tubona ukuri kwijanye n'ivyabaye mu gihe c'intambara mugabo hakaba nuko mugenzi wanje yakivuze Gerard hakaba n'ikintu ntateguwe ico umuntu ateguwe ku gatwe kiwe ubutungane bwikwereko mugabo ikintu cabaye kuva mu gihe c'intambara irenganye kugeza uno munsi ico kintu n'ukuri cogira gute utone gukorera ko mugabo ntibuci buja kimwe na wa wundi agikora yagiteguye nuko umuntu nishobora kubona ngo murakoze sinzi ko hari undi afite icyo yongerako Mutama Leonidas jewe muncamake nk'uko mubivuze by'ukuri ivy'ikigongwe c'ikivunga nibaze ko kandi cobaho je sinogishigikira ikigongwe c'ikivunga kuko amakosa ariho yego ubutungane ni bukore nk'uko mwene data yabivuze amakosa no kuvuga umuntu yamaze gukosha ubutungane ni bukore hanyuma hariho ingabanyacaha je nibuka umugani umwe ngo hari ingabanyacaha n'inyongereza caha rero bumaze kugaragaza koko amakosa ko yayakoze agabanywe no kuvuga yociwe imyaka 225 no kuvuga apfungwa imyaka 5 imyaka 200 bayimukure mugabo bamwereke bati ubutungane bumwereke ikosa wari wakoze yari kwiye imyaka 25 none turagukuye imyaka no kuvuga 200 tugufunza imyaka 5 uragiriwe ikigongo mugabo aya makosa wakoze yari guhanwa iyo myaka yose hari n'ikosa usanga rwari byo gufungwa burundu ayo bati wewe urofungwa burundu cyanjye no kuvuga pe agwe mu gasho byumvikana ko arogwayo burundu nibaza ko ari kugwayo naho nyene nibaze ko yogabanywa iyo myaka yo gufungwa burundu hanyuma bakamwereka ko makosa yari yakoze ko ari ayo kwicwa nawe nyene nkuko igihano ku kindi mugabo bigaragare ko nawe baretse kumugereka kwingere ku yindi agiriwe ikigongwe nico nagomba kuvuga murakoze ndabona Claude yarafite icyongerako Ushina gomba kongera ko uko yahavuze ati ntuba intuzenya ikigongwe cy'ikivunga cyembona yuko hoba ibice hobamwo ikigongwe cy'ikivunga ndabona nkuko vyaha byo byarabaye 2002 1993 ivyo oye byoba ikigongwe cy'ikivunga kuko mu gihe hatabaye ikigongwe cy'ikivunga nabariye nk'umuntu kanaka yoba yaboshwe ubundi araboha umwe yaboha nk'ubu no munsi yoza ngo aje gusaba ikigongwe yaboshe umuntu cina 72 ugacumara ngo kubera waboshe umuntu wari gupfunga nk'imyaka 8 ubu ubuye korewe wemeye icyaha naho uwo maruti uzoshifungwa indwi 2 uwo yobo nyene nta wundi muntu numwe muri biganiro bijanye n'ukuri n'ukurekuranira yosubira kuza gusaba ikigongwe icyo nico nagomba gushira ko kugira ngo mu bintu bijanye n'ibigongwe by'ikivunga byoba mu bihe kanaka baravye n'igihe ibintu byaba bimaze murakoze sinzi abandi ko bavyiyumvirako umwe ngo cohava kihaba mugabo mu bihe bimwe bimwe ubundi yavuze ati oya nticohaba abandi muvyumvira gute
Gerard. ego jewe mu gusozera nagomba mvuge utuntu tubiri. Nigeze kuvuga nti ibyaha byabaye mu bihe by'intambara ni ibyo byoshoboka bakagira ikigongo cy'ikivunga kuri nka bose, kuko nk'ukundi yavuze birashobora kuba intanduruko yo kudasubira kuvuga ukuri. Ariko kandi nuko kandi iyo abantu bamaze guharirwa ari benshi baciye bagira n'ivyabaye, nuko ubutungane bwo mubwira ati wewe ku mpamvu izi ku vyakoretse vyari bimeze uko wari guhanwa imyaka iyi. Ahantu duce dusanga hari ikibazo, urashobora kuvuga ati wari guhanwa nk'imyaka 7 canke 10, iyo myaka azirengeje. Ico caha cakozwe muri 72 ageze mu 2016, batuvuga ngo nzogupfunga imyaka 6. Iyi 6 yibije ko nk'imyaka 10. Numva bigoye cyane. Ho ikigongo cy'ikivunga kuri abo bakoze ibyo byaha bene ibyo bya kera, mugabo ariko barategura ibyaha ubu bagacirirwa imanza zikwiranye n'ivyaha bakoze. Niko muvyumvaga deni. Ego cyane sinaje noshikiti iryo nyene tiko turaraba ngira muri ico gihe hariho kutamenya bakabikoresha ku itegeko ry'umutware kanaka, mugabo kwiri jambo rije ryo kumenya ukuri no kurekuranira byoba byiza habaye ikigongo cy'ikivungwa kwabo bantu bico kiringo. Bicyatumye iri jambo riza, ibiganiro biza bifise integuro n'ihangiro bagomba gushikako. Hamwe tusiguye tuti ivyari ico gihe byongere kwibuka bibe bitoto, ahubwo byo bizibiye n'uwo ushobora kwisanzura ngo avuge icyaha yakoreye mwene data canke mwene se. Nkuko ndi yativuze rero ubutungane bwokorera kuri aba bariko barakora ibyaha bisunze ibiringo turimwo bya politike bibiki n'ibiki, ariko ivy'ico kiringo kahise nibaza ko bikigongwe cikivunga kuko nka benshi hari bwamenye amategeko nkuko ubona mutwegera mukegera abanyagihugu gutegetse bwaguma buri hariya abantu bakigira ibyo bagombye, umuntu agafatwa ku ngo ati kora iki utagikoze ndagukorera iki cyaha iki akashagikoreshaga n'inguvu, bumva rero ashobora gutabwa mu ngorane kutamenya abo rero bohabwa ikigongo cy'ikivunga. Mugabo ubu ubutungane bwokora bwahana icaha kuko amategeko abivuga. Murakoze. Uracyari hahandi kagasi. Murakoze cyane ku by'ukuri nkuko ndabaza kubivuga. Je namaze kubona iki kintu kuno kizogenda ahanini bizova kwi bene kugendera amakosha, kuko abo bantu babiri bamaze kuba ati jewe kuco wangiriye ntangwane nimwe n'amahoro kubabariye ubundi ati jewe ndakubare ko ntana kwivuga kuno umva ubutungane naho ico cyari cyakemereye gute ndibudosha muvugirana kubazo boneye ubwabazo babihejeje. Hakaba kandi n'ikindi cyaha nakayagiriwe n'ubundi urosanga hakora bwa butungane bijije muki mu mpanuro mukorosha baba twazobamwo ubwira ati jewe sindakore kuri naho hoze ikintu kimeze gute ubutungane n'ubukore. Urumva bizoba biri ibintu biri hagati na hagati. No kuvuga ko rero ibyaha byabaye kuva 7 na kangahe 8 na kane na kangahe no kuvuga ko ivyo byaha kugira ngo abikingo cy'ikivunga bizogorana kizova kuri bene kukigiriranira. Ubutungane buce bufasha babandi rero bariko barumvikana ivyo bintu. Nuko murakoze cyane. Nagomba ndabakengurukire cyane kuri ibi byumviro byanyu muhejeje gutanga, ngira ngo abariko baratwumviriza bagize ico bavyungukamwo, hanyuma n'abajejwe kuzotunganiriza igihugu barashobora kuzobifatirako bakurikije nabo nyene no ku ntumbero n'akarangamutima kuwo mugwi ujejwe kuvugana ukuri no kurekuriranira. Sindabizi imbere yuko turangiza hariho umuntu avuga ati nkurikije ikiganiro twagiranye iri jambo sinogenda ntarishikirije abatwumvirije. Ego Claude. Ego murakoze. Jewe icyo nagomba gushikiriza abatwumviriza kuri radio nuko botahura bakumviriza neza ivyo twashatse kuvuga, bakumviriza neza ingaruka nziza yo kugiranira ikigongwe, ubundi akamenya ingaruka nziza yo gusaba ikigongwe, bakabona yuko turiko dutegura kazoza kibibondo byacu bizonywane kagatima kabi ko kwikekana ko kurabana ayingwe ko kurabana nabi kahave. Nkaba ndangiza saba abanyagihugu yuko bo kwitaba ivyo biganiro kandi bagashira imbere gusaba ikigongwe no kukigirira uwagisavye, kuko baravuga yuko hahirwa usaba ikigongwe kandi akakigirirwa. Murakoze. Ego mushinga hegera. Waje mu kurangiza nagomba kuvuga nti bwa mbere twagomba tubashimire, ikigira kabiri nuko twagomba guhamagarira abene igihugu bose bo mu gihugu cyose cy'u Burundi kugira ngo baze bitabe ibiganiro
biriko birabera mu gihugu cyose cy'u Burundi, kuko iyo umuntu atitavye ikiganiro ntamenya n'ivyakorewemwo. Nico gituma twasaba bene igihugu bose kuzokwitaba ibiganiro umwe wese aherereye, kugira ngo bishobotse agire ico aterereye, utagize ico aterereye nawe niburi agire ico avanamwo. Murakoze. Nagomba ndabakengurukire cyane kuri ivyiyumviro muhejeje gushikiriza. Yari Samuel Sabimbona na batunganirije kino kiganiro ndi kumwe na Leonidas Manirakiza, abo twateramanye hano muri komine ya Gitanga ku musozi wa Kinzanza. Bakaba ari nije Ntagera Gerard, sanzwe ndagoye umutumba wo mu Kinzanza. Ndimi ya Leonidas, umukuru w'umutumba wo mu Kabago. Nahimwe Deniza, umukuru w'umutumba w'Irukobe. Ndizeye Kafie icegaje umukuru w'umutumba w'Ikabago. Aishake Jean Claude, umufundi w'indimo kandi n'umushinga ntahe. Beneda kare katumuzo wakira amahanga yose, kubwira abantu benshi cyane baronka agakiza k'Imana. Nivyo Kristo yatubwiye kandi amadusengera. Nivyo Kristo yatubwiye kandi amadusengera. Beneda kare katumuzo wakira amahanga yose, kubwira abantu benshi cyane baronka agakiza k'Imana. Nivyo Kristo yatubwiye kandi amadusengera. Nivyo Kristo yatubwiye kandi amadusengera. Uriho mungeso zawe ushitse mubikoba ushitse uriho mungeso zawe ushitse mubikoba ushitse uriho mungeso zawe ushitse mubikoba ushitse. Ikiganiro cyacu cyo kuri no mugoroba tuyigarukirije ngaha. Ndakengurukiye cyane abo batumire banje bamfashije kukibatunganiriza. Abo nabo akabari tukaba duhuriye hano mu ntara ya Rutana muri komine ya Gitanga ku musozi wa Kinzanza. Ndakengurukiye nawe mugenzi washimye kubana natwe. Mu gihe nawe wowe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira, ushobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura, canke email twr.burundi@gmail.com, canke naho uturungikira ubutumwa bwanditse kuri telefone ngendanwa inomero 79 884 286 canke 69 671 277. Izo telefone ushobora no kudutelefonako ukoresheje WhatsApp. Ushobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona kuri nimero 79 387 199. Tukaba tuguhaye kaze. Tukwikibanure rero tukwifuriza umugoroba mwiza, naho ubutaha wuzure n'abantu bose mubana amahoro. Ico cyari kiganiro twuzure na bose mushikirizwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Niba ugomba kutubaza canke kutwunganira, twandikira uti twuzure na bose, agasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura, canke udutera kamo kuri 24 26 57. Imana iguhezagire.